Menya amasengesho Imana yishura 100%. Menya ubwoko 8 wakoresha bwo gusenga maze Imana ikishura amasengesho yawe. Uramaze iminsi uri mu marira, hari ibintu byinshi wama usaba ariko ntubihabwe, hari ibintu byinshi wama usengera, wama ubwira Imana ngikore mu buzima bwawe, ariko bikarangira ivyo bintu utabibonye, bikarangira utabonye amarezilita. Uramaze imyaka myinshi hari ikintu wasabye Imana ariko kugeza uno munsi ntabwo urakibona mu buzima bwawe. Waranarambiwe, waranahinduye, waranakivuyeho, usengera ikindi ubone ko naco caza ku buzima bwawe, navyo vyaranze. Wasengeraga imodoka, kumbure wabonye itinze, uva ku modoka uza kwikinga, naryo ritinda kuza. Hari ibintu byinshi wagiye usaba ariko ntiwagiye ubona amarezilita. Nakuzaniye rero uburyo 8 wasengamo amasengesho yawe maze Imana ikayasubiza yose. Kubera twarebeye hamwe dusanga ko Imana itumva amasengesho yose kandi idasubiza amasengesho yose. Yaba Imana isubiza amasengesho dusenga yose, bamwe muba mwarapfuye, muba mwaribagiranye, muba mwarabaye ibikoko, muba mwarabaye babi, muba mwarabaye abantu runaka kubera ivyo wisengeho ubwawe bibi urabizi, ndetse n'ivyo abantu bagusengera bibi nawe urabizi. Hari abasenga ngo upfe ukugwe mu kazi, hari abasenga urugo rwawe rusambuke, hari abagusengeye ntuzubaka urugo, hari abakuvumye, hari abagutongereye amagambo. Yaba Imana yahagarara ku vyo abantu bavuga, bamwe muri mwebwe muba mwaribagiranye, ndetse nanje tuba twaramaze kwibagirana. Niyo mpamvu udakwiye gushira umutima ku vyo abantu bavuga, ahubwo ukwiye gushira umutima wawe ku Imana yavuze kubw'ubuzima bwawe. Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro haracyariho ibyizigiro. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nakomeze kubana namwe. Mwarayizagiwe cyane, turabashimira mwese mudukurikirana kuri no channel ya haracyariho ibyizigiro TV. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bukomeze kubana nawe. Turagushimiye umaze gukanda subscribe cyangwa sabone, kubera iyo wakanze subscribe bisigura ngo buri kintu cyose dushyizeho uzabimenyeshwa muri telefone yawe, maze ubashe gukurikirana ivyigwa tugenda tunyuza kuri no channel ya haracyari ibyizigiro TV. Turagushimira nawe ushiraho like, wandika muri commentaire, nawe ugira partage kugira ngo abandi bashikigwe na zino nyigisho. Amahoro y'Imana agwire ku buzima bwawe, kandi Imana yiyerekane mu bikorwa by'amaboko yawe. Imana irushirize kuduza ubuzima bwawe, kandi iyo uri kurasangiza abandi, menya neza ko nawe ubwirije ubutumwa bwiza, kandi uzahabwa impera mu bwami ingana niyo umwigisha w'ijambo ry'Imana. Hari abantu inyuma ya buno buzima bazambikwa ibisibo bisa n'ivy'abakozi b'Imana batigeze bavuga ubutumwa ngo batore Bibiliya, ariko kubera ko basangije abandi ijambo ry'Imana, bongera bashigikira ivuga butumwa mu gutanga uburyo bwabo, mu gushigikira abakozi b'Imana, mu gushigikira abanyamuhamagaro kugira ngo babashe kuzana ku mugaragaro canke babashe kugeza abantu mu bwami, canke babashe kugeza abantu ku ijambo ry'Imana. Kubera ijambo ry'Imana rishobora gushikira abantu hatabonetse abantu barishigikira. Arivyo birivuga ngo uzaha ishato cy'amazi uvugishwa n'Imana nawe azahabwa impera ingana niyo uvugishwa n'Imana. Ijambo ry'Imana riba rikeneye abantu barisunika, riba rikeneye abantu bafinasa. Abakozi b'Imana bakenera abantu babafinasa. Sinabagezaho ubutumwa mu gihe noba mfite telefone canke amamega, imashini, kamera, nafise ibikoresho bikwiye. Sinabagezaho ubutumwa, kandi ivyo ntabwo bitibuka biva mu ijuru, kandi ivyo bigura amafaranga. Muje mwibuka gushigikira igikorwa c'Imana, muje mwibuka gushigikira abakozi b'Imana. Dufite benshi basubiye inyuma kubera babuze abantu babashigikira. Reka twikomereze rero inyigisho zacu, tugeze ku gice
ca kane, aho turiko tuvuga uburyo umunani wasengamwo Imana ikishura amasengesho yawe. Twaravuze ica gatatu arico twarangirijeho, ndakigarutseho gato kubera hari utuntu tutarangijeho. Twavuze ngo senga wizeye. Isengesho ry'umuntu asenga yizeye, iryo sengesho Imana irarisubiza cyane. Usomye hariya Mariko 11:24 avuga ngo ico muzasaba cyose mwizere ko mugihawe kandi muzakibona. Igihe cyose rero usabye ikintu Imana ukabura imbaraga zo kwizera ko wagihawe, ico kintu umenye kutazakibone. Ariko nusaba ikintu Imana ukizera mu mutima wawe k'ico kintu wagihawe, Bibiliya ivuga ngo uzakibona. Kandi kwizera ntabwo gutetereza, kandi ukwizera no kumenya rwose ico kintu ko ugifise. Nimba warasabye Imana umugabo, tangura umenye neza ko uwo mugabo ahari umufise, ko Mariya agitegerezwa kuba. Warayisabye umwana, nubwo muganga yakubwira ngo nibishoboka ko wavyara, amatrompe yarazivye akakubwira ibintu byinshi byo guca intege, ivyo byose nukwiriye kubishiraho umutima. Shira umutima guca Imana yavuganye nawe, ndetse no guco wabwiye Imana, kubera Imana yacu ntabwo ibesha. Yakwizera ni kimwe mu bintu bidushoboza kuzana inyishu zacu ku mugaragaro. Birivuga ngo byose bishobokera Imana ndetse n'uwizera. Uwizera arashoboye gusaba ikintu kandi akakibona, arashoboye kwatura ikintu kandi amarizirita akaboneka. Kwizera n'inzira novuga ko ari amafaranga, novuga ko ari amafaranga adufasha gusuma mu buryo bw'imwemu, adufasha gusuma ibintu mu buryo bw'imwemu. None kwizera umuntu yakuronka binyuze he? Kwizera kuzanwa n'ijambo ry'Imana, kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Igihe cyose rero uri kurashyira umwete, inyota yawe mu kumva ijambo ry'Imana, kwizera kwawe kuzaduga, kuzakura. Ariko nutakomeza wumva ijambo ry'Imana, kwizera kwawe kuzaba down, kuzaba hasi. Amagambo wumviriza atari ijambo ry'Imana azamanura kwizera kwawe, azahungabanya ukwizera kwawe. Ariko ugukomeza wumva Imana, niko ukomeza wuzura Imana. Ugukomeza wumva amajambo y'Imana, niko Imana yuzura muri wewe, kubera ko Imana ni ijambo. Imana ni iki? Imana ni ijambo, kandi Imana ni umucyo. Ugukomeza rero wiyuzuza ijambo ryayo, niko ubuzima bw'Imana bwuzura muri wewe, niko kwizera kuzura muri wewe. Mbere uzagera ku rugezo hamwe n'inyishu zose wahora ushaka kurondera ku Mana uzisanga uzifite, bitewe nuko kwizera kwawe kuzaba kwakuze, kwakomeye. Kandi abantu bafite kwizera gukomeye ntabwo bahungabanywa n'umuyaga. Imana iguhezagire. Ica kane rero n'isengesho ry'umuntu agororotse. Isengesho ry'umuntu agororotse, isengesho Imana yumva kandi yishura, n'isengesho ry'umuntu agororotse. Ubu n'uburyo bugira kane bwo gusengamwo amasengesho yawe, Imana ikabasha kuyumva. N'isengesho ry'umuntu agororotse. Igihe usenze ugororotse, biroroshe cyane ko Imana yumva amasengesho yawe kandi ikabasha no kuyishura. Zaburi ya 34 uhereye ku murongo waho wa 15 havuga ngo inyonga z'Uhoraho ziri ku bagororotsi, ndetse n'amatwi yiwe ayabangira ubutakamba kwabo. Ariko igitsure cy'Uhoraho kiri kubakora ibibi, ngo ahenebereze ukwibuka kwabo mu isi. Ng'abagororotsi baratakambye, Uhoraho arabumva, abakiza amagogwa yabo yose. Abaratubwiye ngo abagororotsi baratakambye, Uhoraho agirane, arabumva, maze abakiza amarushwa yabo yose. Murongo wa 19 uravuga ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko Uhoraho ayamukiza yose. Umugororotsi arashobora guhura n'amarushwa, arashobora guhura n'ibibazo, ariko iyo yatakamiye Imana ikaza kuyamukiza, ayo marushwa Imana iyamukiza yose. Isengesho Imana yumva kandi ikishura n'ingoga ni isengesho ry'umuntu agororotse. Nuzava mu busambanyi, nuzava mu bujura, mu bapfumu, hama ngusaba Imana, hama ngiheze yumve ngikwishure. Nuzaja gusenga wasize imiti y'abapfumu muhira, hama ngo witege ko Imana ikwishura. Hari abagore bahaye imiti abagabo babo, ugasanga babandanya basaba Imana, ugasanga ya miti niriko irakora neza, bariko babandanya baja no gusenga. Abandi bapapa
papa bakagenda gusenga bafise imiti mu ngodo zabo, habe no gutinya Imana. Abantu benshi basigaye bamenyera Imana. Imana nizakwishura mu gihe ugitambikije. Birivuga ngo ntimugasabe abami babiri. Ntiwoshobora gukorera abami babiri kuko ukunda umwe ukanka uwundi, kandi Imana ntibayihenda. Imana irazi ukuri kwawe ko mu mutima. Nubwo duhenda kuyubaha, ariko yo ntiwayihenda kuko yo ireba mu mutima. Nubwo wambara ikanzu yera, ukambara ikositimu, ukagendana Bibiliya, ukavuga mu ndimi, ukagendana igitabo cy'indirimbo, ivyo ntabwo bigaragaza ko uwubaha Imana kuyikunda. Ariko Imana ireba mu mutima, bwa busabane ufitaniye nayo bwo indani mu cyumba, buriya nibwo rero Imana ireba. Wewe ukuri ntabwo ari we tubona hanze. Wewe ukuri ni wewe wa wundi wo mu cyumba, wa wundi ugiranira ubusabane n'Imana mu cyumba. Ko benshi bakora n'ibyaha ntibabikorera hazarani ku mugaragaro aho twe tubona, ariko babikorera mu rwihisho. Ndetse kugororoka kwawe kurakwiriye gusokoroka hanze, ndetse kukagaragarira n'abantu bose, nk'uko Bibiliya ibitubwira. Imana ishimwe. Birivuga ngo isengesho ry'umunyabyaha ni igisesema kuhoraho. Igihe cyose Abisirayeli bakoraga ibyaha, bisanga bari mu maboko y'abansi babo, bisanga bari mu maboko y'abansi. Imana yari yababwiye ngo nzabagira umutwe, sinzabagira umurizo, muzakwama muri abantu bo hejuru cyane, kandi amahanga azaza kubasaba. Ngo ariko nimwanka, nimwumvire, inkota izabarya, ayo mahanga nayo azobafata abagire abaja. Igihe cyose rero batumviraga Imana, batubahaga Imana, bakoraga ibyaha, bisanga bari kubagirane, bisanga bari mu buja, bari mu byago, bari mu bibazo. Isengesho umunyabyaha ashobora gusenga Imana ikumva ni mu gihe umunyabyaha asenze avuga ngo Mana, ngirira imbabazi ku byaha byose nakoze, ku buhumane bwose nagendeyemo, ndahindukiye, ndabivuyemo, akihana. Isengesho ryo kwihana, iryo ngiryo Imana iraryumva. Kwihana no kugirane, kwihana no guhindukira, no kuva mu nzira wari kurabamo, no kuva mu bibi wari kuragenderamo, maze ugahindukirira mu byiza. Kwihana, umuntu wihanye no kuvuga ngo dufate ko ari umugore yari afise umugabo w'abandi. Wihanye rero ucugirana, ucuhindukira uwo mugabo, ucumuheba. Nuko bimeze rero kwihana no guhindukira. Wari kuraja mu busambanyi, ariko kubera wihanye uciye ubiheba. Wari kuragenda kwiba, ariko kubera wihanye ucugirane, ucubiheba. Kwihana no guhindukira. Imana iguha umugisha ko ubitahuye. Isengesho ry'umugororosi rero Imana iraryumva, nk'uko Bibiliya ibitubwiye ko amatwi y'Imana yabangira kugusenga k'umugororosi. Igihe cyose uzasenga ugororose, amasengesho yawe Imana izayishura. Reka rero mbabwire ukugororoka dufise mu isezerano rishasha. Kugororoka dufise mu isezerano rishasha no kugororoka kuzanwa no kwizera Yesu Kristo. Iyo umuntu yizeye Kristo yakira ingabire yo kugororoka. Kugororoka ko mu isezerano rishasha kuratandukanye no kugororoka ko mu isezerano rya kera. Kugororoka ko mu isezerano rya kera wategerezwa gutanga intama, wategerezwa gutanga inuma cyangwa intama kugira ngo ibashe gukuraho ibyaha byawe. Niyo mpamvu Yobu yamatanga ibimazi kugira ngo Imana ibandanye imurebera muri ibyo bimazi. Ariko uno munsi Imana ntigiturebera mu bimazi dutanga, ahubwo iturebera muri Kristo Yesu. Imana ikurebeye muri Kristo Yesu, Imana ikikubona uruwera, uri umugororosi. Birivuga ngo ora Imana yatubonye amaraso ya Kristo naducira urubanza rubi, atwita bera, atwita abagororosi. Imana ntabwo igiturebera mu byo dukora, ahubwo iturebera muri Kristo Yesu. Gusa rero ibyaha abantu bakora birashobora gutuma ubuzima bw'Imana budatemba, butagaragara. Ari ibintu Imana itaguha ukiri mu byaha, ukigendera mu ngeso mbi za hano mu isi, kubera Imana ibishaka gukora ibintu bizitirirwa izina ryayo, kandi uzatahura ko ariyo yabikoze. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo usabye ikintu uri muri situwasiyo mbi cyangwa uri mu byaha, Imana irashobora kutabikora, kubera iravuga ati ndabimuhaye byakonona ubuzima bwe. Cyo ni icyambere gituma Imana itonabiguha. Ndamuhaye bino bintu byakonona ubuzima bwe. Noneho Imana ikongera ikareka no kubiguha, kubera ko wahava wibaza ngo nabirose kubera ndi muri zino ngeso zanje mbi, ugasanga uri kurabisinziriramo, uciye wigumira mu byaha. Niyo mpamvu guhagarika ingeso mbi mu gihe uri kurasaba ikintu Imana ni byiza cyane. Imana nishobora
kugukorera mariage ukiri mu busambanyi. Wa musore we, wa mukobwa we, hagarika ubusambanyi, hagarika kuryamana n'abasore n'abagabo n'abantu utarubaka ugwawe, kugira ngo Imana ikubakire ugwawe. Imana nishobora gucira inzira mu gihe wowe ubwawe wiciriye inzira. Ibyaha birashobora gutuma Imana itumva amasengesho. Twari kurebera hamwe uburerero bwinshi bwo muri Bibiliya bw'abantu basenze bafite ibyaha, Imana yanga kumva gusenga, ikavuga ngo n'amasengesho yanyu nayo ndiko ndumva, no kwisonzesha kwanyu hariya muri Yesaya 5:8 ntabwo ndiko ndakumva. Ndetse ugiye gusoma no mu gitabo cya Yesaya hariya 1:13 kageza ku 15 hose biraboneka ko Imana yariko yamagana ishyira kure abantu batagirane, abantu batagororotse baza imbere yayo. Imana ikavuga ngo ndahaze amasengesho yanyu no kwisonzesha kwanyu, ndabihaze kubera muza imbere yanje n'ibyaha, muza imbere yanje mufise ishari, mufite inzigo, mukava n'imbere yanje mugashikira kugwana. Imana ayo masengesho ntabwo yabashije kuyumva. Isengesho ry'umunyabyaha iryo ntabwo Imana yigera iryumva. Yumva isengesho usenze usaba imbabazi, usaba kwezwa, wihana. Ikindi naco nababwiye ko mu isezerano rishasha turi abagororotsi. Mba warizeye Kristo umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, uri umugororotsi. Gusa ingeso zawe mbi canke ibyaha, twabonye impamvu zibiri zatuma Imana itagirane, itagukorera kijya kintu uri kurayisabira muri ubwo buzima bubi uri kuragenderamo. Kubera icyambere yanka kubiguha kugira ngo bitava byangiza ubuzima bwawe. Cya kabiri yanka kubiguha kugira ngo ntugirene, kugira ngo ntuwave usinzirira muri ivyo bintu, wave wibaza ngo Imana yabikoze kubera waguye, kubera wibereye mu vyaha. Niyo mpamvu rero kuva mu vyaha uri kurasaba ikintu Imana ni kimwe mu bintu bizagufasha gusenga, maze isengesho ryawe ribashe kwishurwa n'ingoga. Isengesho rero rigira kane cyangwa uburyo bugira kane wasengamwo Imana igasubiza amasengesho yawe nigihe usenze ugororotse. Ubwo nibwo buryo duhereje ko muri kino gice cya kane. Nimba ari rya mbere udukurikiranye, nagira nkwibutse gukanda subscribe cyangwa sabone, wongere usangize abandi zino nyigisho mu gukora partage, wongere ushiraho like. Nimba ari ikindi kintu cyagufashije cyandike muri commentaire. Imana iguha umugisha nawe wadukurikiranye. Ndumva norangiza dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu ndasenga umwene data, birashoboka ko ari ibyaha yari yaraguyemo, yari kwaragenderamo. Reka imbabazi zawe zongere zigaragare hejuru ubuzima bwe, ubuntu bwawe reka bugwire ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Umwemere kandi umwemeze, amasengesho ye yishugwe, kuboko kwawe kwiza kumusunikire mu masezerano, byari bimeze y'imisozi imbere bihinduka ibiyaya, mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Wifuza gusengerwa cyangwa ari ikibazo ufite, WhatsApp yacu ni iyi +257 65 9 86 540. Mwarahizegiwe cyane.